Leta y'u Burundi yatanze intwaro ku banyagihugu. Neva arashaka gukora iki mu gihugu c'u Burundi? Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kubashikiriza amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba, aho amakuru adushikira aturuka mu Burundi yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yatanze itegeko ry'uko hatangwa intwaro mu mbonerakure. Izo ntwaro hakaba harimwo imbunda, imipanga ndetse n'amacumu. Ibi bikaba byateye ubwoba abatari bakeya, kugeza aho abarundi ubwabo bavuga ko ibintu biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD biteye ubwoba, kandi akaba ari ibintu bigamije gukora ikintu kibi cyane. Bamwe n'abandi baribaza niba ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye n'abasoda be bari bamaze igihe bakora muri Kongo uyu munsi bagiye kubikora ku butaka bw'u Burundi, dore ko ingabo z'u Burundi zimaze igihe muri Kongo, zari zimaze igihe zitwikira abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi, abandi bakicwa ku bwinshi. Ibi byose bigakorwa ingabo z'u Burundi zirorera. Benshi bati na Ndayishimiye ubwe yari yatangaje ko agiye gukuraho ubutegetsi bwa Kigali, ubwo yari Goma, ubwo yari Kinshasa, Murantunga ntago ari Goma, aho yabwiye urwaruka rw'u Rwanda ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR, akababwira ko agiye kubaha ubufasha bukomeye cyane ndetse bwinshi buzabafasha gukuraho leta y'u Rwanda. Ibi byose bikaba byarashimangiye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwifatanya n'abajenosideri. None ubu mu gihugu c'u Burundi hakwijwe ibigwanisho mu banyagihugu, aho byahawe imbonerakure, kandi imbonerakure zikaba zimaze igihe zivugwa mu mabi atagira izina. Abarundi batandukanye bakaba bariko baratabaza basaba ko amakungu yohaguruka agahagarika ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko mw'idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ko ingabo z'u Burundi zari muri Kongo nyuma y'uko M23 ibahaye igihe gito ngo babe bavuye ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana abasoda batari bakeya guhera ku wari ubarongoye bamaze gushika mu gihugu c'u Burundi, bakaba baje gucunga igihugu cabo. Ariko nanone amakuru adushikira akavuga ko muri abo basoda batahutse harimwo abamaze kunoza umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi muri bo bakaba barababajwe n'amakosa akomeye cyane ajanye no gusambura igisirikare ndetse no guhemukira ingabo z'u Burundi ku bwinshi byaranze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bakemeza ko Ndayishimiye ari we mutegetsi wa nyuma uvuye muri CNDD-FDD ubaye perezida, ndetse akaba ari we herezo rya CNDD-FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, aho tuza no kugaruka ku biriko birakorerwa abanyamurenge cyane cyane nabo mu gihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kongo, aho bari gufata bakicwa, abandi bagapfungirwa ahantu batabona amazi n'ibyo kurya. Ibi byose bikaba biriko biratera impungenge ndetse bikaba byugarije igihugu c'u Burundi, aho benshi bavuga ko jenoside yoba igiye gukorwa mu gihugu kubera imyitwarire CNDD-FDD ifise muri no minsi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, aka niko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero amakuru yacu tatangurire ku nkuru iriko iravugwa cyane mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane mu ntara y'Ibitoki ihana urubibi n'u Rwanda, aho ibintu bitoroshe na gatoya. Gutanga ibigwanisho ku mbonerakure, abanyagihugu bari mu ruhagarara. Hari umwiheburo udasanzwe mu abanyagihugu bo mu ntara y'Ibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, kuko hibonekeza ku bwinshi urwaruka rw'imbonerakure rwitwaje ibigwanisho kandi bambaye imyambaro ya gisirikare.
mu gihe baboneka mu ijoro urwo rwaruka rw'umuhari w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babonwa n'abanyagihugu nk'isoko rishobora gutya umutekano muke n'akajagari, aho benshi bemeza ko akajagari kari mu Burundi rwose kakwiye guhagarikwa n'umusoda w'ijunja n'ijambo ushobora gutabara igihugu. Umukuru w'ikambi y'igisirikare yo mu ntara ya Cibitoki Lieutenant Colonel Ezechiel Ndihokubwayo ariyamiriza ibyo birego akemeza ko abo banyagihugu boba bitiranyije urwo rwaruka n'abasirikare ba leta. Arahumuriza ko umutekano ari wose, ko abanyagihugu botekana. Itangwa ry'ibigwanisho mu makomine ane nk'uko amakuru yo muri ako karere abivuga, ibigwanisho by'uburemere butandukanye hamwe n'imyambaro ya gisirikare byarahawe urwaruka rw'imbonerakure kuva kwa 14 Ruhuma mu makomine ane y'intara ya Cibitoki: Mugina, Mabayi, Rugombo na Buganda, zose ziri ku rubibi rw'igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Intare twegeranije muri ibyo bice zivuga abahoze ku rugamba baturuka mu wahora ari umuhari w'abagwanyi wa CNDD-FDD aribo barahawe ibyo bikoresho. Ku bwamwe mu masoko, ico gikorwa coba catumwe nuko umutekano abandanya utosekara cane mu buseruko bwa Kongo, hakaba no gutinya ko hashobora kuba ibitero biva mu buraruko bw'ico gihugu. Urongoye ikambi y'112 y'abasirikare bagwanira hasi yo mu ntara Cibitoki hamwe n'umukuru w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD mu ntara shasha yagutse ya Bujumbura bo bajejwe gutwara ibyo bigwanisho muri aya makomine. Ku bw'amakuru ava aho nyine, ibikorwa byo gucungera umutekano byongereye ku mbibi. Abanyagihugu bavuga kandi ko imbonerakure ziyongereye ku rubibi rwa Ruhwa, ku rubibi rw'u Rwanda na Rusizi, ku rubibi rwa Kongo, mu gihe igisirikare gikizura ku murango no mw'ijoro. Urwo rwaruka rurateye amakenga abanyagihugu bafise amakenga ko bashobora kurenza urugero. Umutama w'imyaka ishika 80 twasanze aho nyine arafise ubwoba ko hashobora kuba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abantu batunze ibigwanisho batabifitiye uruhusha bashobora kugerageza kubikoresha mu busuma canke mu bikorwa by'iterabwoba ndetse n'ubwicanyi. Babajijwe kuri ibyo bagirizwa Lieutenant Colonel Ndihokubwayo na Deo Nshimirimana arongoye urwaruka rwa CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura, barahakana ko atabigwanisho biriko biratangwa, bagahamagarira abanyagihugu kuguma batekanye. Basaba kandi abanyagihugu kumenyesha uwo wese yiketswe ko ashobora guhungabanya umutekano. Imishamirano idahari. Nubwo babibeshuza, mu Cibitoki hari imishamirano iva ku bihuha n'amakenga y'abanyagihugu kubera ibiriko bibera mu buri karere. Ukwibonekeza kw'imirwi yitwaje ibigwanisho itazwi rishobora kongereza imishamirano n'ubwoba ku gutera kw'intambara, ndetse amakuru ahari akaba yemeza ko ibintu byabigiye kunyuka kurushaho kuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwa buri mu marembera usambuka. Ihagarika tuve kuri iyo nkuru irebana n'abahawe ibigwanisho. Amakuru yacu tabandanize ku gikorwa kigayitse kiriko kirategurwa na CNDD-FDD cyo kwica abanyamurenge n'abatutsi, yaba abakongomani yaba abanyarwanda ndetse n'abari ku butaka n'abarundi ubwabo. Ihagarika ikivunga ry'irukanwa biriko bitera ubwoba mu banyeshuri b'abanyekongo n'abo mu muryango w'abanyamurenge. Intambara iriko irabica bigacika mu buseruko bwa Kongo ivugwamwo M23, umuhari wagirizwa ko ushigikiwe n'igisirikare cy'u Rwanda n'ingabo za Kongo zishigikiwe n'imirwi y'abagwanyi bo muri ico gihugu hamwe n'igisirikare cy'u Burundi, yatumye haduka ubwoba mu Burundi cyane cyane mu banyeshuri b'abanyekongo na bamwe mu bagize umuryango w'abanyamurenge baba impunzi canke bataba bo. Uguhagarika abantu kwiyongereye cane mu mpera z'indwi iheze i Bujumbura. Igisagara c'ubudandaji ntiyirukanwa riherutse ry'impunzi zituruka mu makambi ariko ziba mu bisagara bitandukanye hagati mu gihugu byashize mu bwoba budasanzwe abanyagihugu. Uguhagarika abantu byabaye cane ku munsi wa gatandatu n'uwa 15 Ruhuhuma, byarateye umutekano muke bimwe biboneka. Abanyeshuri benshi b'abanyekongo barahagaritswe atamvo n'imwe bahawe, bituma bagenzi babo bafise umwitwarariko ku mutekano wabo. Narumvise ko bamwe mu bagenzi bafashwe bacaburizwa amamodokari kugira ngo
barungikwe mu gihugu cabo kandi intambara iguma yiyongera. Birateye ubwoba. Dusaba ubuserukizi bw'igihugu cacu ko bwogira ico bukoze. Niko bivugwa n'umwe mu banyeshuri b'Abanyekongo aturuka mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo, intara umugwa mukuru wigaruriwe n'abagwanyi ba M23 ku munsi wa gatanu uheze. Twahera ngaha kwiga ntikwaje gufatwa nk'abicanyi, niko ashimangira. Aristide, umunyeshuri wo kuri Kaminuza y'Umuco ya Bujumbura, imwe mu makaminuza yigenga ya kera cane yakira abanyeshuri bava hanze cane muri Kongo Rwanda, arashinga intahe. Ejo mwene wacu yarahagaritswe mu gihe yari agiye kuri kaminuza. Yari afise ikarita yiwe y'ishuri n'izindi mpapuro zose zo mu gipolisi cakira ingenzi. Nta nsiguro n'imwe abajejwe umutekano bamuhaye imbere yo kumutwara. Byari bibabaje kubona biba. Imana yarafashije ararekurwa mw'ijoro. Byari bibabaje kubona ibyo biba. Twaragerageje gusaba amakuru ariko nta numwe yagomba kutwumviriza. Byadutuma dusigara duhagaritse umutima. Umuyabaga Aristide yavuganye na SOS Media Burundi kuri uyu w'Imana. Jean, uwo muryango w'Abanyamurenge arongoye, ati baratwagiriza ko turi abatutsi nk'aba Robert ba M23, bagaca batwikeka ko turi abasumyi b'urusaku b'u Rwanda kubera dufise amamuko mu Rwanda. Ni akarenganyo. Bamwe muri twebwe turi impunzi, abandi nizo, kandi twese nta bya politiki turimwo. Twese dukeneye umutekano w'u Burundi. Ni kuki batwita ko turi isoko ry'umutekano muke w'u Burundi? Imbere ya byose turi abantu bashaka amahoro. Uko kuduhagarika twibutsa ibihe bibi by'akahise kacu. Izindi mpunzi zaheruka guhunga zigana u Burundi harimwo abahora baba mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu, uheruka kwigarurirwa na M23 kwa 27 guheze. Nabo nyine barafashwe barungikwa mu busho bwo mwibanga imbere yo kurekurwa, ndetse abandi bakaba barishwe. Ibyo byabaye kandi mu mpera y'indwi iheze ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Bamwe babajijwe n'impapuro zo kwivuriza ko bari bitwaje, niko twamenye. Aristide arashinga intahe. Turiko ducuma bihe bigoye. Muri ibi bihe kwiyunguruza ku mpunzi bisigaye bigoye cane. Gatoyi gusa baraduhagarika cane iyo uri uwo mu muryango w'Abanyamurenge. Batwagiriza ko turi abatutsi, bakatubwira ko dufise amamuko amwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda n'abagwanyi ba M23. Imiryango yacu irafatwa nabi, n'urwaruka rwacu rwinshi rurafatwa atamvo zitanzwe zifatika. Amajambo abiba urwanko ku mbuga hwaniro adushira mu kaga. Turakeneye gukingirwa. Impunzi nyinshi ziba i Bujumbura zikaba ziva mu makambi y'impunzi zatanguye gusubira muri ayo makambi, nayo impunzi ziba mu bisagara ziri mu bwoba budasanzwe. Abanyeshuri baturuka mu Kongo baramaze gutabaza ubuserukizi bw'igihugu cabo mu Burundi na leta y'u Burundi ku mutekano muke wabo. Ingorane z'abanyeshuri b'Abanyekongo cane abo mu muryango w'Abanyamurenge mu Burundi zibandanya kwiyongera. Intambara iriko irabica bigacika mu buseruko bwa Kongo harimwo n'intara Sud Kivu ihana urubibi n'u Burundi. Iyo ntambara ikaba yarinjiwemwo n'igisirikare ca FDNB, byatumye imishamirano yiyongera. Bituma abanyagihugu b'u Burundi n'abanyamahanga baba mu Burundi baba mu bwoba kandi batanabona iyo baje. Hamwe umuryango mpuzamakungu haseruka hakabamwo no gushaka kwa leta y'u Burundi, byotuma imishamirano igabanuka, bigatuma atangorane zaduka. Abenshi mu bantu bari bafashwe mu mpera z'indwi iheze bararekuwe, ariko harababuriwe irengero. Ariko Abanyekongo baba cane hanze y'igihugu barashikirije amakenga yabo kuri iyo ngorane, bakobana ko indongozi z'u Burundi nazo zaduhebye muri ibi bihe bigoye, ndetse bagasaba ko abashoboye kugira ico bagifasha kugira ngo batabare ubwoko bw'Imana. Tuve kuri iyi nkuru, amakuru yacu tabandanize ku nkuru ivuga ko ingabo z'u Burundi zatangiye gutsindwa, zatashye nyuma yo gutsindwa bikomeye naho u Burundi umuvugizi wabwo yamavuga ko ingabo ze zihagaze neza ku rugamba. Ingabo z'u Burundi zoba zamaze gukura ameza ku butaka bwa Kongo nk'uko M23 yazisabye. Amakuru yandikwa n'ikimenyesha makuru
cyemeza ko ingabo z'u Burundi zamaze gutangura gusubira i Burundi inyuma yaho umuhari M23 ufatiye Goma na Bukavu. Nk'uko yabatanije ibivuga, hari amasoko agera kuri 4 harimo umusirikare wo ku rwego rwo hejuru w'i Burundi hamwe n'abakozi bakuru bakorera ONU babwiye ko ingabo z'u Burundi zatanguye gusubira i Burundi. Abasirikare buzuye imiduga batanguye gushika i Burundi guhera kuri uyu wa mbere nk'uko isoko mu gisirikare cy'u Burundi ryabyiganiye. Leta y'u Burundi biciye yarungitse ingabo muri Kongo, aho yavugaga ko yagiye gutabara umubanyi Kongo guhangana n'umuhari M23 hamwe ngo kurwana inyeshyamba z'umuhari zitabara zibarizwa ku butaka bwa Kongo. Ibi byose bibaye inyuma yaho umuhari M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo abandanije gufata uburere bwinshi inyuma y'ifatwa rya Goma na Bukavu. Ubu naho ukaba werekeza Uvira, aho mbere batari bake babona ko bazoba bagereye u Burundi cyane. Aya makuru umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yayabeshuje abicishije kuri X imbere, yemeza ko abasirikare b'Abarundi bari muri Kongo akazi kabo kabandanya mbere babyifatamwe neza, ariko ibi akabivuga nk'aho wamengo Abarundi n'ibijuju batazi ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi, aho abasoda b'u Burundi bishwe abandi bagafatwa mpiri, abarusimbye bakaba bari guhunga, ndetse amakuru ahari akaba yemeza ko ibintu byamaze kugera iwandabaga igihe Ndayishimiye atagira icyo akora ashobora kuva ku butegetsi umwanya uwo ari we wese. Mbe umuntu yitwa General Gaspard Baratuza ari he? Kuwa 16 ukwezi kwa 2025 twandikirije ko turiko turabesha Abarundi. Yavuze ko abasoda b'u Burundi bifashe neza ku rubuga rw'intambara. None yanyikiye hehe ko ataco ariko aravuga? Nubu aracabesha ko abasoda bifashe neza. Yoba yaramenye ko abasoda b'u Burundi bahisemwo kwihungira hako bahonere mu ntambara batumva. Yoba yaramenye amagorwa abasoda barimwo. Yoba yaragiye kuraba firigo zuzuye ibiziga aho bita Guantanamo. Yoba azi agahinda k'imiryango. Yoba ataramaramazwa no kwita abasoda b'u Burundi bafashwe imiringo n'abanyamahanga. Muri kano kanya havugwa abasoda bashobora kugira ibibazo mu guhunga, berakenewe ko igisoda kiva mu gacerere. Bega bazobandanya intambara hamwe n'abasoda ba Tshisekedi canke urugendo rurangiye hano? Mbe Uburundi buzohava butanga ikibuga c'indege ca Bujumbura ngo gikoreshwe gutera uturere twa M23 canke Uburundi burasohokoye mu bijanye n'ingwano? Mbe amezi 7 abasoda baheraniwe Tshisekedi azemera kuyariha? Ibi ni ibibazo abatari bake babaza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza Generali. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.